Lily of Rock Church Ministries. Proclaim, portray, and point. Kaze bene data tubandanye igitabo cya kabiri cy'amazaburi kiva kuri Zaburi ya 42 gusha kuri Zaburi ya 72. Iyi Zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi ni abene Kora iyo kwigisha. Nk'uko impongo ihuzagizwa yifuza imigezi, niko umutima wanje uhuzagizwa ukwifuza Mana. Umutima wanje ugirira Imana inyota, Imana nzima. Nzoza ryari ngo nseruke mu nyonga z'Imana. Amosozi yanje niyo yambereye ivyo kujya ku murango no mwijoro. Bakarenza izuba bambaza bati Imana yawe iri hehe? Ibi ndavyibuka umutima ukantunturira mu nda. Ngene najana n'ishengero mbajana mu ngoro y'Imana. Tugenda n'ijwi ry'akanyamuneza n'ishimwe. Turi koraniro rigize umunsi mukuru. Mutima wanje niki gitumye wicurikira, niki gitumye mpagararamwo, niwishimira Imana kuko nanone nzosubira kuyihimbariza agakiza kava mu nyonga haye. Mana yanje, umutima wanje uricurikiriye, nje gituma nkwibuka ndi mu gihugu ca Yorodani no ku misozi ya Herumoni no ku misozi Mizari. Idamba rihamagara irindi damba kubwo kubomborana kw'amasumo yanje. Imipfunda yawe yose n'imikuba yawe yose birandengeye. Uhoraho angera imbabazi ziwe ku murango, no mwijoro indirimbo yiwe yamana nanje. Niyo nsengesha Imana y'ubugingo bwanje. Nzobaza Imana igitandara canje nti niki gitumye unyibagira, niki gituma ngenda ngandaye kubw'agahazo k'abansi banje. Abansi banje bantuka nk'abanjanjagura amagufa, bakarenza izuba bambaza bati Imana yawe iri hehe? Mutima wanje niki gitumye wicurikira, niki gitumye umpagararamwo? Niwishimira Imana kuko nanone nzosubira kuyihimbaza. Niyo gakiza ko mu maso hanje n'Imana yanje. Amen. Dashaka manzi y'ubugingo makumazi yawe Yesu, wasezeranye kuduha amazi mwami wanje makumazi yawe. Amazaburi ya bene Kora n'amazaburi arimwo akanovera kadasanzwe. Nk'akarero muri kino gice ca kabiri twita igitabo ca kabiri c'amazaburi, kuva kuri Zaburi ya 42 gusha kuri Zaburi ya 49 dufise amazaburi ya bene Kora. Mu bindi bice vya Bibiliya tuzogaruka ku mazaburi ya bene Kora kuko hari ayandi mazaburi nkane tuzosanga mu bindi bice vy'amazaburi. Ariko ni vyiza kubona inkomoko ya bene Kora. Abifuza kumviriza weekly bread twakoze gusa kubijanye na bene Kora bashobora kuyihabwa, ariko mu ncamake aba bene Kora banduruka kuri Kora wa wundi tuzi mu gice 16 cyo mu guharura, afatanije na Datani na Abiramu n'abarongozi bakuru bo mu Bisirayeli 250 bahaguze kugira ngo bagwanye uburongozi bwa Mose. Ariko Kora yari afise ikibazo c'uko umuryango wiwe nukuvuga wanduruka ku Kohati. Kohati yari umuhungu wa Lewi. Abanduruka kuri Kohati ntibari bemerewe kuba abaherezi. Bashobora gukora ibindi bikorwa bitandukanye byo gufasha mu ihema y'ibonaniro, ariko ntibari bemerewe kuba abaherezi. Ibi byaramubabaje Kora ku buryo aja mu mugumuko udasanzwe. Igihano murakizi Imana yamuhaye kwari uko we n'abamufashije umugararizo n'imiryango yabo isi ibamira babona. Uko niko tubibona bigenda hariya mu gitabo cyo mu guharura cya 16. Ariko gushika ubu nta wuzi ingene abana bakora bobo barokotse, ariko turabibona bararokotse mu guharura 23 ku murongo wa 11 usanga bene Kora bo batapfuye. Ibi vyerekana ko kumbure aba bana batigeze bifadikanya n'umugararizo wase, batigeze basangira nawe uko kugarariza vyatumye Imana ibazigama ntiyabicara hamwe n'umuvyeyi wabo. Ariko barabonye kino gihano, barabonye le jugement de Dieu, barabonye uburake bw'Imana, barabona n'igihano c'Imana. Ibi vyatumye urunganwe rwa Kora ruburunganwe rufise igitinyiro c'Imana, ariko atari bwabwo bavuga uti ninagarariza gatoye nintakora ivy'Imana igomba isiramira nk'uko yamize papa.
oya, tubona ko amazaburi yawe ntarimwo ubwoba, arimwo igitinyiro, arimwo urukundo rudasanzwe, kwiyegurira Imana. Nibo bantu bafite attachment idasanzwe ku ngoro, kuri Yerusalemu, ku mugwa, kuri Dawidi, nabizigwa kuri Dawidi. Suko ibintu vyari vyahindutse, dusanga n'inyuma y'imyaka myinshi bano bantu bagikora ibikorwa bisanzwe. Nk'akarero ingoma ya mbere cicina ku murongo wa 19 dusanga barabanyezamu mu rusengero, barabanyezamu. Inyuma y'imyaka myinshi umuryango wa bene Kora babandanije baba bizigirwa, baryoherewe Imana, kandi bari kwakora ibikorwa bisanzwe cyane. Ariko ku ngoma ya Dawidi tubona basa n'abahabwa ikindi gikorwa kidasanzwe, ari no gikorwa kituzanye hano mu mazaburi. Dusanga ku ngoma ya Dawidi barahawe ibikorwa vyo kuba abaririmbyi, ku buryo umwe muri bo Hemani nawe nyene yari wo muryango wa Kora, afadikanije na Bazafu na Bahedutuni, bari mu barongozi bakomeye mu bijanye no guhimbaza. Abene Kora rero babandanya bakora ibikorwa bisanzwe vyo kuba abanyezamu, ariko bakora n'ibikorwa vy'uburirimbyi, ku buryo n'igihe ca Yehoshafati inyuma y'imyaka myinshi cyane inyuma ya Dawidi, ingoma ya 2:19 dusanga naho bagikora ibikorwa vy'uburirimbyi. Rero muzobona amazaburi menshi ya bene Kora yose ntiyanditswe mu gihe ca Dawidi, oya, aya mazaburi ya bene Kora kubera iki gikorwa bakibandanije cyo kuririmba no gucuranga no guhimba indirimbo. Dusanga n'inyuma y'ikinyago hari amazaburi tubona ko arimwo ajanye n'igihe cy'inyuma y'ikinyago, ariko uruvyaro uko rwagenda rukurikirana banditse ikintu, Imana ibahaye ikintu, baca bandika ko ari bene Kora, bagumana iryo jambo ryo kwishushanya na se wabo naho yari umugararije. Rero iyi zaburi ya 142 tubona ari zaburi idasanzwe irimwo kwifuza Imana mu buryo budasanzwe, kandi tubona yitwa ko ari zaburi ya bene Kora. yawe Yesu nakumazi shira ubwoba no kubaho ntabuwande mwami wanje yawe Yesu ndashaka amazi y'ubugingo nakumazi yawe Yesu wasezeranye kuduha amazi mwami wanje nakumazi yawe. Naho iyi zaburi yitirirwa bene Kora, birashoboka rwose ko iyi zaburi nimba yanditswe n'umuntu wo mu muryango wa Kora, ashobora yaranditse mu bihe Dawidi ariko arahunga Absalomu, kuko ibivugwa muri kino gisomwa cyose ca 42 birafitaniye isano rwose cyane n'igihe Dawidi ahunga Absalomu wa muhungu wiwe, cagiye yashaka kumukura ku ngoma kandi agakoraniriza Abisirayeli bose kumugwanya. Aya majambo ahanini asa n'amajambo Dawidi yavuze gusumba amajambo bene Kora bavuze bibe n'ivyo bariko baracamwo. Nk'akarero hari nk'ibintu bitatu bitwereka ko iyi zaburi ifitaniye isano n'ivyo ariko biraba muri Samuel wa 2:15-16-17 umugarizo wa Absalomu. Nk'akarero tubona uyu mwanditsi Zaburi 42 avuga ko akumbuye Yerusalemu kandi akumbuye kuhasengera. Uyu mwanditsi ubona yuko ari kure y'urusengero. Turabizi ko bene Kora bakorera mu rusengero, ariko uyu mwanditsi wa Zaburi 42 avuga yuko akumbuye, yibutse ibihe vyiza aho yahora aja mu rusengero. Ibi navyo biratwereka igihe Samuel wa 2:15 ku murongo wa 25 Dawidi yabaye oblige guhunga aja kure y'umugwa, aja kure y'ingoro. Hanyuma mu murongo wa 25 bavuga ngo maze umwami abarira Sadoka ati subiza isanduku y'Imana ku mugwa, Uhoraho niyangirira ubuntu azongaruka nayo anyereka iyo sanduku yiwe nahaba, naho niyambarira ngo sindamuhimbaye ehe ndi hano nangira uko agomba. Ibi turabibona ko bifitaniye isano n'ibiri kurira muri Zaburi ya 42 kubijanye no kuba kure y'ingoro. Ikindi kintu ca kabiri tubona muri Zaburi ya 42 amarira adasanzwe ya Dawidi. Dawidi avuga ati ku murango no mwijoro
aya marira ya Dawidi turayabona ku murongo wa 30:15 nyene Samuel wa kabiri. Maze Dawidi atangura kuduga umusozi Elayono, adugararira ingenda yitwikiriye mu mutwe. Ica gatatu tubona kandi muri Zaburi 42 tubona Dawidi hari abansi bamushinyagurira bati mbega Imana yawe iri hehe. Igihe ariko arahunga turazi ko ari umuntu witwa Shimeyi mu gice 16 yaje kumutuka mu buryo budasanzwe nkamubaza ati mbega Imana yawe iri hehe. Imana yagusubirije mu ndumane kubw'ivyaha vyawe. Tubona mu gice 16. Mu gice 17 naho tubona ibintu bifite isano n'amajambo y'umwanditsi wa Zaburi avuga, kuko umwanditsi wa Zaburi yandika nkaho umenga ntakiri Yerusalemu ahubwo ari hafi ya Yorodani ku misozi ya Herumoni. Yandika avuga ati nico gitumye nkwibuka ndi mu gihugu ca Yorodani no ku misozi ya Herumoni. Ibi tweka kuri Zaburi yanditse ari kure mu bice vya Herumoni, mu misozi mbere c'est une chaîne y'amamontagne ya Herumoni aherereye iburasirazuba hafi y'igihugu ca Libani, aho tubona mu gice 17:24. Maze Dawidi ashika i Mahanayimu ahungiye hahereranye gose cane, ni ku ruhande, ni ku nkengera yo mu kubamfu k'uruzi rwa Yorodani musi y'iyi misozi ya Herumoni. Tubona rero yuko aya majambo Dawidi avuga ku murongo wa 6 afitanye isano cane n'ibihe yariko aracamwo igihe ariko arahunga Absalom. Umuntu arashobora kwibaza ati mbebasha Zaburi ngani Dawidi yanditse ubwiwe arayandika hanyuma kubera bene Kora bari mu bakuru barirenje acara yibahango bayitunganye bayicurange, canke naho umwe mu bene Kora yari yarahunganye na Dawidi, kuko hari abizigirwa turazi ko bene Kora barabizigirwa cyane kuri Dawidi. Umwe muri bene Kora yahunganye na Dawidi hanyuma agerageza kwandika ivyo yabona Dawidi yariko aracamo. Mu kanya cyo tugerageza kurabira hamwe ibigize ino Zaburi ya 42. Dawidi ko aca muhe bitoroshe, ariko tumubona ahuzagirika yifuza Imana. Niye ko avuga ati Imana nunsubize ku ngoma y'ubwami, nusubire kandi unrestore mbumwami akomeye. Raba ibintu abasoma ariko arangira umuhungu navyaye. Mana nunterite kunkore ko yakengegwe nsubire ibwami, hanyuma nima Abisirayeli bose bamfukamira. Ariko hano tubona atari vyo muragishinga, ikintu muragishinga yifuza uhoraho, ahuzagirika arondera uhoraho, kandi ikintu ca mbere akumbuye ni kuba i Yerusalemu, ni gusengera mu ngoro y'uhoraho, nubwo buzima bwo guhimbazanya hamwe n'abandi bera bose. Ni kenshi ino Zaburi ya 42 tuyikoresha en terme très individualistique, aho umuntu avuga ati Mana jewe ndagushaka, jewe ndakurondera, nkuko impongo ihuzagirika niko nanje ndakurondera. Ariko iyi Zaburi ntijanye na piété personnelle, n'ingene umuntu we ku giti ciwe ahuzagirika arondera Imana, ahubwo iyi Zaburi itwereka ingene Dawidi ahuzagirika yifuza Imana ngo ahure nayo mu ikoraniro ry'abera. Turayibona mu ngwa kandi ibinda vyibuka umutima wanje ukantunurira mu nda, ingene najana n'ishengero mbajana mu ngoro y'Imana, tugendana ijwi ry'akanyamuneza n'ishimwe, turi ikoraniro rigize umunsi mukuru. Dusanga hano Dawidi yari yifuza n'umutima wose guhura n'Imana biciye materaniro. Nivyo ku ruhande rumwe hariho gutahura yuko Abisirayeli bahura n'Imana mu buryo budasanzwe mu rusengero biciye mu bimazi vyahatangirwa, ku buryo kuba kure y'ingoro kwari kuba kure gose y'imigenderanire n'Imana. Turazi ko ivyo bidahari mu Isezerano Rishasha, ko Yesu ari umuherezi mukuru aduhuza n'Imana kandi ahuza umushaha w'uwizera wese, kandi ahari hose mu kibanza rimwe cose akamuhuza n'Imana. Yesu yabwiye wa Musamariya ati igihe kirashitse nyina wanje aho abantu
bazosengera i Yerusalemu canke ahariho hose mugabo bazosengera Imana mu mpemu no mukuri. Turazi yuko biciye mu ngabire ya mpemu yera aza kuba muri twebwe mu kutuvyara ubwa kabiri akagera muri twebwe, biciye mu kimazi Yesu yakoze yatanze ku musaraba, biciye mu kuri ko muri Kristo Yesu, biciye muco Kristo yakoze, ariho hahagaze umutima uhimbaza Imana, ari naho hahagaze guhura n'Imana. Ariko naho biruko ntakibuza yuko mu isezerano rishasha guteranira hamwe n'abandi bifise akamaro kadasanzwe. Guteranira hamwe n'abandi bisobanurwa yuko Imana yifuza kubana iduhereza ubuntu butunagura buduhagurutsa biciye mu ijambo ry'Imana ryigishwa mu makoraniro, biciye kandi no mu masakramento, bamwe bita masakramento canke ivyo uhoraho yageze bijanye n'isangira ryera hamwe n'umubatizo. Ivyo bintu bikorerwa mu ishengero biza binagura umushaka bigakangura umushaka uburyo Dawidi yumva vy'ukuri akumbuye kuba mu ikoraniro ry'abera. Ikindi kintu ca kabiri tubona muri no Zaburi ya 42 n'abansi ba Dawidi, niyo teme ya kabiri tubona muri Zaburi. Dawidi afise abansi bamubaza ati mbega uhoraho Imana yawe ari hehe? Ari muhe bitoroshe, yumva arushe mu mushaha. Hanyuma abantu bariko baramubaza bati mbega uhoraho Imana yawe ari hehe? Mbega iyo umuntu aciye mu bibazo bitoroshe bimwe bimwe akaba abirimwo nk'inkurikizi y'ivyaha yakoze nka Dawidi, turabizi yuko Dawidi igihe ko aca mu bino bihe vyo guhunga Psaumes yari inkurikizi y'ubusambanyi bwabaye kuri we na Batisheba. Mu nyuma Imana imugati uwo mubaro nyene nzogutera aho abamikazi bawe bazorongorerwa ku mugaragaro n'undi muntu, aho mu rugo rwawe nyene uzobona intambara. Tubona umuhungu we Amunoni yonona mushikiwe, mu nyuma Psalomu akica uwo muhungu yononye mushikiwe basangiye nyina. Mu nyuma dusanga Psalomu acahunga Dawidi, mu nyuma Psalomu agaruka akazana umugaragaro. Ibi byose urukurikirane rw'ibibazo bizanye inkurikizi y'ubusambanyi bwa Dawidi hamwe na Batisheba. Niyo mpamvu igeshime yamutuka Dawidi yavuze ati nimumureke ntimumwice. Mbega usanga aruhora hamugengwa ntuke naho, kuko Dawidi yarazi yuko yacumuye kuhoraho, naho uhoraho yamuhariye ntikibuza yuko ari inkurikizi kanaka zimugaragara. Ariko yaca muri izi nkurikizi z'ivyaha yakoze, hari igihe Dawidi yumva aremerewe kandi bigaheza karyo abansi biwe kumubaza ati mbega uhoraho Imana yawe ari he? Harimwo rero na Shimeyi twavuze hariya mu gice ca 16. Ibi vyose bidurumbanya umushaha wiwe mu buryo budasanzwe. Ariko ububabare Dawidi ariko aracamwo na kino kibazo ngo mbega uhoraho Imana yawe ari hehe, aho na Dawidi abaza ati mbega ni kubera iki uhoraho wampevye? Bitwibutsa kandi mu gicapo c'ingene Yesu Kristo nawe nyene yababaye yikoreye inkurikizi z'ivyaha vyacu mu mubiri wiwe ku musaraba. Hano umubabaro wa Dawidi ni igishushanyo c'umubabaro Kristo azocamwo. Nk'akarero mu gice ca 15 ku murongo wa 30 tubona Dawidi aduga umusozi wa Elayono agenda ararira ngo yitwikiye mu mutwe kandi atabirato yambaye. Ibi bitwibutsa ko Yesu nawe yaduze umusozi wa Elayono agenda kuririra i Getsemani abiruguya rw'amaraso. Dawidi yari yikoreye ariko araca mu nkurikizi z'ivyaha vyiwe, ariko Yesu ararira kandi abiruguya rw'amaraso kuri wa musozi nyene Dawidi yaririrako, ariko kubw'ivyaha vyacu atari kubw'ivyaha vyiwe. Kandi tumubona acunaguzwa, tumubona atukwa, tumubona akengerwa. Dawidi yaratutswe n'abansi biwe, kandi tubona Yesu ku musaraba acokogwa. Muri Matayo 27 kuva ku murongo wa 42 tubona Dawidi wundi Kristo acokogwa kubw'ivyo ari kuracamwe. Bati yakirije abandi we ntashobora kwikiza, n'umwami w'Abisirayeli niyimanure ku musaraba, ubu nyene duheze tumwizere. Murongo wa 23 yizigiye Imana nimukiza ubu nyene niyaba imubabaye, kuko yigira ngo ndi umwana w'Imana. Hano dusanga ibi vyose Yesu abicamwo ku bwacu, ku buryo ntiyasa n'umwana w'Imana, ntiyasa n'ufitaniye ubucuti n'Imana. Wamenga data yamuhevye kuko uw'Imana ikundira mukiza. Hano Yesu nawe tubona umenga yatawe, nivyo yatawe kubw'ivyaha vyacu, mu gihe Dawidi wewe yakwaca mu byo kwaca mu kubwo nkurikizi z'ivyaha vyiwe. Tukiri ngaha nyene ibi bitwereka ingene Dawidi umushaha wiwe uhungabana arira, aha mutima w'uricurikiriye. Umurongo wa 5 umutima wanje ntigitumye wicurikira, ntigitumye impagararamwo. Tubona yuko umutima wiwe wahungabanye. Akoresha imvugo ngeranye twereka ibiri kubiraba muri, bavuga ati idamba rihamagara irindi damba kubwo kubomborana kw'amasumo yawe. Ariko aravuga ingene umutima wiwe wari kurabamwo isuriranya ridasanzwe ryo gukekeranya, ryo kuzazanirwa, ryo kubabara kubw'ibihe ariko aracamwo bitoroshe
vy'igihe co guhunga Absalomu. Ariko tubona nyene iteme ya gatatu y'ivyizigiro muri no Zaburi ya 42 tubona ivyizigiro bitangura kuvuka muri Dawidi. Dutangura kubibona gute? Tubibona Dawidi atangura kubwira umushaha wiwe. Tubona umenga hariho igihimba ca Dawidi kigo kibwira ikindi gihimba ca Dawidi, mutima wanje ni iki gitumye wicurikira? Arabaza umushaha wiwe kandi akabwira ati ni wizigira Uhoraho kuko Uhoraho azosubira kandi kunkiza. Ni wishimira Imana kuko nanone nzosubira kuyihimbaza, niyo gakiza ko mu maso yanje n'Imana yanje. Tubona Dawidi abwira umushaha wiwe ati ni wizigira Uhoraho. Ibi vyerekana yuko naho hari igice ciwe kibabaye kandi kizazaniwe, hari ikindi gice co hejuru kumbure impwemu yiwe ifatanye n'Imana, naho umushaha urimwo ubudurumbanyo, hanyuma impwemu yiwe ikatera intege umushaha wiwe kwizigira Uhoraho. Uku ni kw'Izaburi rero ihera irimwo ivyizigiro, ihera irimwo Dawidi kwitera intege, kandi izo ntege ntazivoma muri we, azivoma hahandi mu mpwemu yiwe, aho Imana iriko irasubira kandi kumwibutsa amasezerano yo gutabagwa n'Imana n'igihe ibiriko biradurumbanya umushaha we n'ibigumbagumba vyiwe bitameze neza, ariko arareka ibwina impwemu yiwe hashigikiwe n'Imana kugira ngo hatere intege umushaha wiwe. Reka Imana idutere intege kandi isubire kandi duhagurutse mu vyizigiro bishasha. Indwi nziza kuri mwese. Lil of Rock Church Ministries. Proclaim, portray, and point.